Amour à distance navuga yuko mbongerageje urukundo ruri kure na kure. Voilà, urukundo ruri kure na kure. Hambwa urukundo ruri kure na kure rukabera hehe? Navuga ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa amarezo sociaux nko babivuze. Mbuga ngurukana bumenyi. Bana nuko nyene ni urukundo ruri kure na kure rubera ku mbuga ngurukana bumenyi. So guys, urwo rukundo ruraba mere kuri Bernice first, bon. Donc ladies first. Kubwiwanje ruraba cyane. Bernice arashinga nayo ko urwo rukundo ruba. Wow. Ase. Bona je novuga yuko urwo rukundo rurabaho même si nyene usanga hamwe ari urukundo novuga ruza novuga guhuvya bamwe n'urukundo novuga ko aba ari urukundo ariko biye kuraba rero nk'ibice nka 70% usanga urwo rukundo burya novuga abo rurama usanga ari bake cyane gose gusa rurabaho. Abakunzi ba Mbega TV n'amahoro mwaramutse mwiriwe dépendamment de où est-ce que vous êtes. Hama muri kumwe na Jam Gishante à l'Oriel. Voici une nouvelle émission turahabwa imisi yose ku munsi wa gatanu chaque vendredi en français. Hama kuri munsi wa gatanu cette émission est appelée Love Time. So Love Time ni émission doit présentée par moi. Hama tuzoganira ku bintu byinshi byerekeye n'urukundo n'ibindi muzogenda murabimenya buhoro. So today nagiriwe ishema cyangwa nagiriwe ubuntu bwinshi bwo kwakira muri kamera za Mbega TV no ku mamikro yacu abantu nkunda cyane yaba mu buryo yaba mu bafu ndi kumwe n'abantu tumenyeranye ndi kumwe n'abantu nzi ngene biyumvira ndi kumwe n'abantu tuzinanye. So abakunzi bacu you guys murakoze cyane abataraga subscribe bayigire. Hama iki kiganiro ko nabibabwiye so turakironka imisi yose umunsi wa gatanu kundwi. So guys welcome, karibu cyane. Merci beaucoup. Murakoze cyane kutwakiye. Karibu cyane bafite vibe dasanzwe nukuri biraryoshye. Hama nkuko mutubona turi ahantu heza nukuri abashitsi bacu baduteye iteka yego ahantu heza hasa neza. Hama n'ikindi tukaba turi kumwe n'abantu beza basa neza. So nukuri twaryohewe cyane. Alors le sujet du jour ari nayo sujet ya mbere muri iki kiganiro. So tuyakirane ibyishimo byinshi. Alors sujet du jour ni sujet iyihe murafise amawati urumva ibishika byo kuyimenya. So uramutse kuri amour à distance avec les réseaux sociaux. Mu Kirundi Arsene bimfasha. Mu Kirundi ngute? Amour à distance navuga yuko mbongerageje urukundo ruri kure na kure. Voilà, urukundo ruri kure na kure. Hambwa urukundo ruri kure na kure rukabera hehe? Navuga ku mbuga ngurukana bumenyi cyangwa amarezo sociaux nko babivuze. Mbuga ngurukana bumenyi. Bana nuko nyene ni urukundo ruri kure na kure rubera ku mbuga ngurukana bumenyi. So guys, urwo rukundo ruraba mere kuri Bernice first, bon. Donc ladies first. Kubwiwanje ruraba cyane. Bernice arashinga nayo ko urwo rukundo ruba. Wow. Ase. Bona je novuga yuko urwo rukundo rurabaho même si nyene usanga hamwe ari urukundo novuga ruza novuga guhuvya bamwe n'urukundo novuga ko aba ari urukundo ariko biye kuraba rero nk'ibice nka 70% usanga urwo rukundo burya novuga abo rurama usanga ari bake cyane gose gusa rurabaho. Okay, so hano turafise umuntu Bernice akatubwira neza ko urukundo rubaho. Nasera tubwira ati ego rurabaho ariko ibice 70% urwo rukundo rurakunze gupfa canke kubamwe ibintu bitari ibisanzwe. So ibi nivyo tuvugane uno munsi sur le plateau de Mbega TV. Twisante à l'aise ni ibintu tubanze kubamwo ni ibintu Bernice uramaze gukundana mu diaspora. Oya ntibirambako. Ariko urafise umugenzi amaze gukundana mu diaspora. Yego.
Arsene nawe urudraga nk'umuntu ari muri New York Washington mpora ndabigerageza ariko ikibazo ni uko umenga ntibirankundira isango ntibirakunda ngira imana izobishoboza reka tuvyizere. Alors moi la question que je me pose ni de savoir est-ce que ni gute umuntu ashobora gukunda umuntu ari kure yiwe umuntu utarabona urumva muri miso hari ibintu imaka nimero kuri statut ya Arsene ndabonye umukobwa bari kumwe na Arsene ati man fasha ka nimero ko mudada urumva nce mutangura kuganira ati burya jewe simbino kwanza ntarinda kubikubwira urabona ga plus katari 257 urumva hama ubonye aga plus gatandukanye na 257 cumbwira ati nindaguha nimero Bernice byarabizi cyane sindaguha ka nimero kanje ati burya nakubonye kuri statut ya Arsene hama shaka ko tuganira. Voilà, c'est une relation qui commence comme ça. Est-ce que mwe murumva yuko biroroshe birabaho gutangura une relation à base y'umuntu mutanazinanye mutaba mu gihugu kimwe vous vous connaissez sur base ya telefone gusa? Jewe ikamanzi kwanza mvuge jewe kandi ingene nza kuvuga ku ruhande rw'abahungu novuga yuko ndaza kuvuga cyane ku ruhande rw'abahungu kuko nitwe bikunze no banashaka gushikira novuga iyo relation à distance novuga birakunda cyane gose kuko twebwe abahungu n'abantu usanga ubwa mbere na mbere vraiment iyo tubonye nk'umukobwa ari mwiza just turakunda kubona amafoto abakobwa bashira ku ma réseaux sociaux rero iyo ubonye umukobwa vraiment ushaka kubona ifoto y'umukobwa vraiment ukumva nyene biranse nyene rwatsi ebana ucugira menga trouble nyene nyerandikijijwe rero bimaze kugenda uko ikica gikurikira n'igiki twebwe réflexion ya mbere tugira nk'abahungu en fait turagerageza uburyo bwose dukominikana naho ubu utamuzi ushaka guhura nawe kuri Fibi Facebook niyo dukunze guhura n'abantu tutaziranye ko WhatsApp WhatsApp ugira contact y'umuntu novuga kenshi mamuzinanye ariko Facebook yoyo novuga yuko niyo duhurira n'abantu benshi rero si ubonye umukobwa je nimba mbonye umukobwa biroroshe cyane gose nkabona ko ari mwiza biroroshe cyane gose kugenda inbox tukavugana ubwa mbere na mbere cyo ntangura gukora ndamusaba kwanza nimero ya WhatsApp ko communication novuga niho yoroha muri make rero ngaho twebwe abahungu birakunze kudushikira iyo relation iraba ku bahungu ariko hani rero usanga rero hamwe hariyo bamwe bankira n'abandi nyene novuga rero ugasanga nyene birakunze birabaye. Aho nyene Arsene, est-ce que là on peut dire yuko tu as tombé amoureux cyane? Cambere na mbere novuga yuko ntushobora kubona umuntu ubwa mbere na mbere novuga uca umukunda gusa novuga abahungu dufite novuga amasentima niko no bivuga en fait turi sentimental iyo tubonye umukobwa turagira novuga sentiment yo kumuvugisha si tubonye novuga asesuka canke ari mwiza rero sinoza mvuga ati yuko ngo directement umubonye umukunza ariko buke petit à petit just buke rero bivanye n'ingene muza muravugana ushaka gusanga par après nyene ibintu Bernice nawe hariyo abahungu peut-être baba bakwandikira kuri Fibi kandi ugasanga n'umuhungu atari Bujumbura canke atari hafi ya Bujumbura atari no muri intérieur du pays ugasanga n'umuhungu yajabutse sibyo none nawe Bernice byokunda yuko ukunda umuntu ari kure yiwawe mutari hafi na hafi utarigera ubona duhere ku ba diaspora dufate uwo muntu n'umurundi umuntu we n'umurundi turabizi n'umurundi nitunaryohera kubya ko ari umurundi ariko vraiment yuko aba nko muri Canada. Bon kuri jewe ingene nabivuga biravana sinovuga ngo sinokwemera kandi sinovuga ngo nokwemera ko icambere gukunda umuntu si ibintu manza gutegura mu mutwe ko icambere vraiment biragoye kubona umuntu directement hama guhita umukunda sinibaza burya umuntu le fait que gusa mugwa muganira ubugenzi ubucuti ni utenduka vuga ati vraiment uyu muntu ndumva ko umutima wanje umukunda canke ati vraiment uyu muntu ndumva sigu yanje novuga rero yuko nka jewe nawe ndakunda nababwiye yuko gushika ino saha ata muntu ari hanze turakundana ariko ndamaze kumva abantu bimaze kuba gasanga barahuye n'abatipe ku ma réseaux sociaux aramubonye aramwandikiye barayaga gasanga nyine mu nyuma biragenze neza hari bamwe vraiment bidakundira ariko hariho nabandi bikundira kandi n'impamvu jewe navuga ngo rukundo ntarushigikiye cyane kuri jewe mugabo kubera gukundana n'umuntu mutazinanye burya birimwo amakenga cyane
ko deja ifa gukunda umuntu uvuga ati nakameze uko Laurier ndamuzi n'umugenzi wanje Arsene ndamuzi n'umugenzi wanje ushobora gusanga ukunze n'umuntu ni tonto wawe ntubizi ubonye kuri Facebook ushobora gusanga ubonye ndashobora gufata nkahindura izina nkita Laurier kandi ndi Bernice negashahu ndagiye niyanditse ko Laurier ugasanga n'uwo mu Laurier deja imiryango minini usanga tuba tuzinanye ugasanga ugiye kubimenya mu nyuma twavyumvise abantu bameze nk'ugasanga baramaze gukundana vraiment umukobwa yaramaze kumwiyuzamwo umuhungu uko ugasanga mu nyuma bamenye ko arabakuza menye ko ari tonto wiwe birababaje nusanga avuye n'ama depression kuri jewe novuga ngo bien sûr harabo bikundira ariko bana b'Imana n'amakahara ni ibintu bake cyane bake ariko birabaho kandi birakunda. Okay, hama rero ubuyo twari tukiri kuri stade yuko n'umurundi urumva nayo malien do paternité arimwo birashoboka ko mwoba mugize mukanya ibintu. Okay, ubu rero turagiye kuri distance. Ubu umukobwa umuhungu aramwandikiye ntaho bazinanye si n'umurundi n'undi muntu avuka nko muri Gabon arakwandikiye ati salut Bernice ça va nakubonye kuri Facebook hama ndakubonye kuri Facebook kandi uko yagusabye nka nimero nyine ati yanje ndakunda Burundi nzoza urumva sinaza mu Burundi nzoronka basi umuntu tuvugana hewe hama muratangiye kwandikiranira ubu rero bigiye kwindi ko bidasanzwe n'undi muntu si n'umurundi ari hanze Bernice uwo muntu vyokorera ko mukunda kwe bon sinovuga ngo ntivyokunda cyangwa vyokunda bishobora kumarsha gakunda yego canke ntibikunde sero n'umuntu plus umuyaga noneho Laurier burya urukundo n'ikiyago ça c'est vrai urukundo nibiganira iyo uyaga cyane n'umuntu bashoko ana nkaje ndashaka ndiko ndayaga na Arsene mu kuyaga tutaranabonana ariko nkashaka kudetecta Arsene wariwe ntitwabonanye soit turavugana message audio canke appel bisanzwe nkakumenya twibuke isi turimo n'isi yo kwiyorobeka sivyo Arsene? Yes, of course. Isi turimo n'isi yo kwiyorobeka kandi je nyamba nkeneye Bernice menya ngo naho umuti twoba urumva naho wombwira nkora iki Arsene n'inzobe ndayirondera nakoresha filter ndagira umva nakora ibintu byose abaswa ari umuntu yoca nahindura profile yiwe ubu naje kumva numva ko no kuri calls video hari ukuntu bagira ibintu umuntu agashiraho image atari nkiyo kandi ukabona yuko c'est la même personne ego ibintu avec les réseaux l'amour à distance il faut faire gaffe no kivuga ko gatoya bo cyane reka dufatire nga mu Burundi ko turi mu Burundi nyene dufatire nga iwacu abakobwa bacu vraiment b'abarundi kazi abakobwa b'abarundi kazi sinzi yuko ari inzara ibarembeje sinzi yuko ari ubukene mu madimisi buhari sinzi ariko vraiment nuvuga yuko muri no minsi vraiment ni gake ngiraje kuraba nk'ibice nka 60% y'abakobwa baba drage y'abahungu bari à la diaspora nuvuga yuko la plupart muri bo vraiment kenshi usanga bemeye none uca wibaza eske bemeye kubera iki kubw'urukundo c'est ça bemeye kubw'urukundo canke kubera yuko babona peut-être urya muntu afise quelque chose novuga afise amafaranga canke afise uburyo kuko novuga yuko abakobwa muri no miss boss bose ariko bamwe muri bo novuga yuko ari abantu usanga bakunda ibintu muri make novuga yuko ari aba materialiste niko no bivuga gusa aho rero dukiye guhatira attention kubera yuko ivyo nivyo yuko bituma nababandi usanga binashitse ugasanga bagize mariage n'uyo muntu ari à la diaspora ugasanga mariage yabo ntinateze canke ntigize umwanya muremure ugasanga babaye novuga sepaye kubera iki ibintu batumvikanye kuko umuntu murize mubakana mudakunda nuko biri kose mujwe n'amafaranga ubyanku bikunde bimara akanya gato jewe testimony ndabahe hari umukobwa njewe nzi amaze kuba doté 3 fois n'umuntu kandi umwe n'umuturque uwundi n'umucanadien uwo mucanadien n'umunyafrika donc de nationalité aussi congolaise plutôt urumva hama n'umuki undi yambwiye urumva turque yambwiye ko ari umuwo muri Europe États-Unis. Voilà, c'est comment Mdada Saneza Ali Aiji ni bon sana
umuntu aramubonye hama batanguye kuvugana umukobwa aramukunze umuhungu aramukunze hama bagiye ku rundi rwego urumva tombe amoureuse birarenze aho gato ati burya ashaka gutwara umukobwa ati urambone kuri sérieux rungika akanoti inkwano cérémonie dodoti man ngeragiyemo muri zibiri iyo ya mbere ntaho nagiyemo twebwe bamenyana ariko ubu tugeze ku ya gatatu iyo ya nyuma rero ndamubaza ati sasa mabuja ibi bidakunze nabyo bizogenda gute azona iki kiganiro nafashe n'abandi so rero ivyo bintu vya diaspora canke relation à distance il faut ko twijamwo gake nk'uko Bernice yabivuze kandi ikindi Bernice twamusize ariko atubwira ku kintu cerekeye ikiyago ego ikiyago bituma umuntu mumenya cyane bon Laurier ikintu gito navuga kuri ibyo ama relation à distance Arsene je kuvuga akantu kanini ndamaze kubona la majorité y'abakobwa benshi bakunda aba diaspora kubera ikintu exactement abantu tumeze gutandukanye burya nagomba abantu bazorora biki kiganiro les filles aho muri mwiyemere mwiha agaciro kirazira kugenda guprofita ibintu vy'umuntu ujya dukeyi uryame kare nibikenewe kuri guragenda nasanze burya akantu kamwe plus gumukundana n'abahungu cyane abakobwa benshi bakomereze vyatanguriye aho uragenda gukwirika umuhungu wumbise mu diaspora ari muri Canada sararungika amadolari uragiye nguyo bivanye n'ukuntu bigenze ntibikunze ugasanga rimwe ugasanga uri kuriteshereza izina ryawe agaciro kawe kandi ugasanga osi uri kuraba degute hari abantu babaye degute mu nkundo kubera ivyo bakurikiye amafaranga ugasanga mu nyuma ntibigenze neza vraiment avuga ati jewe nabajya babirimwo mbona ntaco bansumbije ndabireze ni vyiza rero yuko kunda umuntu apana ikintu mubonako apana ikindi kintu uri kurabona intérêt mu nyuma ubu ati vraiment je ndabona uyu muntu ni sawa aho ni sawa ubona atari sawa reka kwigura tumwanya wawe voilà kuri ico nyene Arsene yavuze na Bernice aragira ko ica kivuze no kuri nivyo kandi ibintu biko biratuyobesha natwe turimwo kuko on sait jamais ejo canke njya ejo tukoja ibintu biko biratuyobesha n'utu tuntu bita macho matatu tuntu bita dollar turagisibije amarundi urundi gishaka frambu tukeneye dollar euro dafise iPhone rega ntacuri nta n'ijambo ufise none fumukoresha none bahava bagutera amabuye abadiaspora ko barakumviriza ashaka kugira icakoze arashaka kubiba ni sawa abibe mu buryo bwa rega abiba akeneye kwimbura sawa rega nawe kwimbura kwimbura ubuntu n'imigambi izo nibibaho izo ni amasengesho nako oya urumva nivyo kiragisibije umugani wa Arsene n'abakobwa twese kandi ni competition eko jewe sigaye mbona n'ibintu rero ubu sinzi imana itabari hewe sigaye numva ngo mbega ngushira wambwira ko ngo ari Canada ati none uramumera nimero yanje nanje ndondereje eko bimaze imisi biharawe cyane sinzi impamvu abantu bari bamaze imisi ariko baravyirukira gose ariko nibaza yuko ari mwe mu yateye atari mwe mu nziza ngo uramumera nimero yanje ngo pana wanyandiki wariko ntangira ipasi baba wambi none kandi kintu naco mutazi impamvu abakobwa basigaye bakunda ba diaspora babona ko ngaha mu Burundi babona ko mengo nta mafaranga ahari amafaranga abahungu b'abarundi barabasuzugura babona ko mengo barakenye ntaco mu marira bakaca bayitamwo kugenda kurondera ba diaspora ko je ujya muntu niba ari iPhone 13 arashoye kuyingurira ikirato ca 100,000 arashoye kuyingurira naho guhuye na wa muhungu ngaha atagira n'akazi afise ugasanga hembwa 200,000 arapanze kandi rero ku kantu kaca kavaho n'ahandi usanga abahungu b'abarundi bavuga n'ababakobwa ngo n'abamaterialiste ugasanga tuko tuya izina ryacu tuko turarishira tuko turarigira nabi nuko kuntu twirukira ibintu urukundo mes chers amis urukundo si ibintu urukundo samarongo oya ntibazokubesha kandi ushogenda kuri mu diaspora uvuga ngo afite amafaranga mu minsi mike ibintu bigahinduka on sait jamais ibintu birahinduka abana bimana ushaka gusanga no munsi ni sawa twama twabumvise aba diaspora afite amanoti mugabo aheze iminsi gasanga harabaye nabi
niyo mpamvu rero urukundo si ibintu ntuzoje mu rukundo wirukira amafaranga si vyiza kandi usanga nyene mu nyuma ntibigenda neza.